c'u Burundi. Twababwira mu gace nka Sange, Katogota, Ruvungi, Kamanyora imigwano idasanzwe, ndetse abari mu ntara yagutse ya Bujumbura bariko barakurikirana ukungena imigwano iriko iragenda ngaha ku butaka bwa Kongo bibere mu gihugu c'u Burundi. Babwira yuko nk'abari mu ntara yahoze ari Cibitoki neza na neza mu Nyamitanga bariko barumva urutavanya ko rw'amasasu biriko birabera aha muri Kongo. Ntango yenda baramutsa mwebwe mwese muri ko muradukurikirana ku rubuga rwacu, ku rubuga rwanyu BM4 News. Ndabaha nikaze muri kino kiganiro cacu cuno mugoroba. Turigenekerezo rya gatatu kwezi ni kwa gatatu umwaka w'2025. Nshimira cyane mwebwe mwese mwamaze kuduhitamo gufyonda subscribe n'abafyonda ama like batwika yuko tutariko turatamba twirorera, ahubwo twagira umvo nyinshi gwe ngarushoboye kubaha byinshi bisumba ngana cyane ku makuru y'ibiwa biriko biravugwa mu karere. Je nitwa Cody the Black, nje tubane mu kino kiganiro cyo mu masaha y'ijoro, aho tugiye kuyagira hamwe ibiriko birabera ku butaka bwa Kongo neza na neza hafi y'igihugu. Woba wifuza kuja gukorera hanze y'igihugu na cyane Dubai? Hariho benshi tumaze kwifashamo. Akabijya kacu tubafasha kuronka visa byoroshe no kubaronkera ubuzi tubaronkera no bukurikira: ubwubatsi construction, ubushoferi driving, gushikana ibintu ku mukiriya delivering, gukora mu bubiko bunini bw'amasosiyete warehouse, gucungera ingo amasosiyete n'ibindi abo twita aba security. Hejuru y'ibyo tubafasha kuronka visa byihuse kandi ku kabeyi katavuna. Dusange muri Mairie de la Ville, bureau numéro 6, canke mutwakure kuri +971 50 88 13 005 canke +257 79 90 29 73. Kuronka akazi hanze y'igihugu biroroshe cane, hasigaye amahitamo yawe. Muri kino kiganiro turaza kuyagira hamwe ibijanye n'inkoho bavuze ko ikomeye cyane idasanzwe ya M23 yari isanzwe iri ngaha muri Katogota, ariko ubu tuvugana ikaba yamaze gushwanyaguzwa n'amadrone ya FARDC. Ni mu gihe FARDC yaronka coordonnées yaho iyo nkoho ihagaze, maze birangira bayirashe kuri no mugoroba. Aya n'ayandi ni mu makuru twabateguriye, kandi turaza no gusimbira muri Masisi, naho tubabwira uko ngene vyifasha muri Masisi. Nk'uko imigwano ikomeje neza neza FARDC igerageza gusatira muri Rubaya kugira ngo ihigarurire. Hari amakuru dufite avuga yuko ubu tuvugana FARDC yamaze gutakaza agace kari strategique kamaze kugwa mu maboko y'inyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda. Sivyo gusa twaza gusimbira muri Mikenke gato. Mikenke haguye ibara, Mikenke haguye ingabo nyinshi z'igihugu cy'u Rwanda. Mikenke novuga yuko haguye ishano kuri coalition ya M23, naho turaza kuraba situation actuelle ukungene bimeze. Ikaze rero mwese mudukurikirana mwakino kiganiro kigufi cyane tugiye kubahereza, aho muza kuba mukumwe na Cody the Black, aho tugiye kuyagana cyane ibiri ku mirongo y'urugamba. Utarakora subscribe bikore kugira ngo tubandanye turi ku 5 kuri 5 ibintu bikomeze kuba byiza kandi cyane. Yes, nko bisanzwe natangwe ndababwira yuko tugiye kuyaga ibice biko biraberamo imigwano na cyane ku bice vyegamiye canke biherereye hafi y'igihugu c'u Burundi. Twabwira mu gace nka Kamanyora imigwano idasanzwe, mu gace nka Katogota imigwano idasanzwe, Ruvungi na Sange aho hose imigwano ikiriyo kandi nyinshi cyane. Tutibagiye no muri mu gace kitwa no muri Mikenke naho havugwa imigwano idasanzwe yatanguye kuva mu masaha ya kare kugeza n'amasaha y'umugoroba. Imigwano yari kibandanya, ariko tukiri ngaha muri Mikenke nuko iyi Mikenke ku munsi wejo yari yamaze kuja mu maboko ya FARDC, ariko vyagiye kurangira ingabo z'inyeshamba z'u Rwanda zongeye kugaba ibitero ngaha muri Mikenke kugira ngo zirabe yuko zishobora kwigarurira kano gace mu bundi buryo bweruye. Ariko tubabwira yuko atakayisite bagire canke amahirwe atabo banyemenshi yo kugira ngo bashobore kutombesha kano gace ka Mikenke, ahubwo amakuru dufise nuko abanyamurenge batari bake bo bahafatiwe, bakubiswe inkoni barashaya hamwe n'igisusu gitota nk'uko amakuru ari ku mirongo y'urugamba bitubwira, aho bagwa muri coalition irimo ingabo z'u Burundi FDNB, bakagwa no muri coalition ya FARDC, bakagwa no mu gisirikare ca Angola ndetse na Tanzania, nk'uko amakuru yagiye arabiduhereza mu biganiro twagiye turabaha kuri uno munsi. Rero mwese mudukurikirana ntimutangwe kugira ngo mushobore gukurikirana byose ibiri kubera ku mirongo y'urugamba.
we Willy injira ndabikanda. Yes, nko natangwa ndababwira muri Katogota, Kamanyora, Ruvungi ndetse na Sange na gace kegereye cyane igihugu cy'u Burundi. Iyo bariko bararasana cyangwa hariko harabimigwano, abari mu Burundi bavyumva neza cyane. Tubabwira nk'abari mu ntara yagutse ya Bujumbura barashobora kumva imihangano canke urasana kuri hagati y'inyeshamba ndetse n'igisigare cya leta nabo bashigikiye bo cyangwa bariko barabafasha muri rusange. Tubabwira yuko guhera mu masaha y'ejo mugoroba hadutse imigwano idasanzwe muri buno buce. Tubabwire yuko muri Ruvungi na gace kahozemwo ama defense canke ama base arrière akomeye cyane ari strategique yo ya coalition ya FARDC. Mugabo kuva yaho M23 injire muri Uvira, ano ma defense yarasambutse kuko babategetse yuko bategetse kuva muri bijya bice bituma babivamo batanagwanya nkuko twagiye turebaha mu makuru twabahaye mu kwezi kwa12 ku mwaka urangiye. Rero ubu tuvugana izi za Ruvungi, izi za Katogota, izi za Kamonyi ndetse n'igice gito ca Sange haracari menyesha bazigiye cy'u Rwanda, ni nazo uno munsi FARDC iriko iragerageza kugaba kw'ibitero kugira ngo bikunde ibaburizemo imigambi yabo mibisha bariko barategura cyane kuri Ville d'Uvira. Ibi ndazi yuko mwese mugumeza kubikurikirana, ndetse ubu tuvugana iyi M23 yamaze gutarika gatokeje iravuga ati dutegezwa kwihorera Lieutenant Colonel wabo Wiringoma aherutse gusiga ubuzima mu migwano yariko irabera hariya muri Rubaya canke mu gitero ca drone ca FARDC yagavye ahariko harabera inama yabamwe mu ba officier supérieur ba M23. Mugabo vyarangiye umwe mu bavugizi bakomeye bo mu mutwe bo mu runo mutwe w'ivyihebe ahasize ubuzima nkuko twagiye turabwira. Ubu rero M23 ishavuriraniga iragomba hasi hejuru yisubize canke ikore revenge canke kwihorera kukijanye no kubura umwe mu ba komanda babo canke novuge ko ari umukomanda kuko ari no mu bakomanze mu ngamba zagiye zirabana cyane mwifatwa ry'igisagara ca Goma, amarobingi yo gutanga ibiture n'ibindi kuvuga byinshi murabizi, asutena umari wa M23 ndetse agenda nashinyagurira leta ya Kinshasa. Ibindazi nivyo vyaranze Lieutenant Colonel Wiringoma aherutse gusiga ubuzima mu gitero ca drone cyo muri Rubaya kwegerekezo rya 24 ukwezi kwa kabiri nko twabashikirije. Rero ati bimeze gute aha muri Ruvungi, Katogota, Kamanyora, Sange vyimeze gute? Abantu bobaye inkuru neza, abantu abegereye uruzi Rusizi neza na neza bari mu ntara yagutse ya Bujumbura hahoze ari mu Cibitoki, uno munsi biriwe barumva ibidasanzwe. Mugerageze kuvugisha bariyo barababwira yuko imigwano iri kirabera hakurya muri Kongo ari imigwano idasanzwe ugiranije kumviriza inguvu ziriko zirakora muri ino imigwano ikirabera ngaha hakurya muri Kongo. Ni imigwano ngo yatanguye yoroheje aho bariko barakoresha inkoho zito za Kalashnikov, ariko ukiyo umwanya wahera niko imigwano yabandanya ikomera cyane nkuko amakuru yacu abitubwira canke ama antenne yacu ari muri bijya bice canke aba andakava bacu bahari babitubwiye. Tubabwira yuko ngo hatanguye ari ubu crash ari kamwe tu murabizi abantu bazi ibintu bamaze kumva ariko barasana kungena inkozi yazi kuri bavuga. Muga mu nyuma batangura kumva hagiyemo amaroketi niho baza bumva za nkozi zikomeye zirasurutavanya ko nazo zigiyemo. Mukanya gaheze nari nabacishirijeemo ikiganiro ndababwira uko ingene imigano yari kiragenda, ariko mwumve yuko uko umwanya wagenda umwanya wagenda niko imigwano yagira inguvu zidasanzwe, yagira ubukomezi ko guhangana hagati yino makoalisho karabiri. Rero byagiye kuba karundura bumvise atangwe kugwa nk'amabombe, aho mbere bivugwa yuko hariho drone ya FARDC yariko irakizura ngaha muri Plaine de la Ruzizi, kandi Plaine de la Ruzizi bisigura yuko yari kira surveiller ama defense canke ama position ibirindiro vyinyesha aho ziri, kuko bivugwa neza yuko iyo ndege yagiye itarashe kubera imvo batashoboye kutubwira kumbure bariko barahiga ibirindiro vyinyeshamba ziri. Iyi rero M23 muri Sange umuriro uri kuraka uri kurafumba.
muri Ruvungi FARDC iriko iragerageza, mvuze FARDC mwumve yuko n'ingabo z'ubundi ziyoboye abasore ba Neva nabo bari ku mirongo y'imbere ku rugamba, ibi muze muravyumva mu bifatanye. Rero coalition FARDC irimo ingabo z'abarundi, irimo wazanino na FARDC na FDNB bariko baragerageza gupusa canke gusunika zino nyeshamba z'u Rwanda kugira ngo barabe ngene zo kwigira zive mu micungararo y'igisagara ca Uvira, kubera ko bamaze kumva integuro M23 kirategura muri Uvira kandi za kubabwira mu mpera z'iki kiganiro, ndibaza ibi muco mu bitahura cyane. Rero FARDC uko gusunika zino nyeshamba yagiye gusanga inguvu zino nyeshamba zifise n'inguvu zirasanzwe, kuko ubu tuvugana mu bice byariko biraberamo imigwano FARDC ntiyari bwatere ni metero na 10 kubera ko imigwano yakaze na ni kilometero ari bwatere, kandi urumva yuko urugamba rwa rwahinamye. Rero mwumve yuko abari mu Burundi bariko barumva amasasu ariko rekarabera muri Kongo, ntihagire uwagira umutima hagaze ngo biriko biragenda uku canka baja muri Uvira bariko uja muri Uvira atekanye. Ariko mes amis, hariya za Ruvungi, za Katogota na za Kamanyora imigwano iracari myinshi kandi iri ku rwego rudasanzwe. Tunababwire yuko hariho kimwe mu gikoko kinini cyari ngaha muri Katogota cinyeshamba gihejeje guturirwa mu masaha y'umugoroba, gituriwe na drone CH4 iri mu bwoko bwa CH4, za ndege zitagira abapilote zashoboye kubombarda ziturira kino gikoko kinini cyane inyeshamba zari zarashinze ngaha muri Katogota. Rero mwumve yuko imigwano igihinana kumbure ku munsi wejo, bivanye n'amakuru turaranye canke n'amakuru ari ku mirongo y'urugamba, dushobora kubabwira vyinshi cyane biriko biraranga imirongo y'urugamba. Ntivyoroshe mes amis, imigwano ntisanzwe. M23 yikomeje, FARDC FDNB wazana nabo baravuga ati dutegerezwa kubapusa kuko nta nguvu muturusha, kiretse yuko mushira imbere amafaranga, ariko ubu abamaze kumungwa n'ibiturire nta bakirimo. Rero mwumve yuko muri ibi bice Katogota, Ruvungi, Kamanyora imigwano iteye ubwoba, amaraso ariko arameneka ni menshi ku ruhande rw'inyeshambaho, biteye ubwoba no bwongo atahuha ko izitamujya. Mwumve yuko bariko barakubitwa mu buryo budasanzwe, kuko vyagiye kugaragara yuko FARDC iri kiragira akantu bitwa simultanema, ikiraba kubita simultanema. Mvuze simultanema nuko haba hari ama drone ariko araca hejuru, hakaba n'ama infantry ariko araba mu buryo bwo hasi, wazarendi baca musi bakubita moya. FARDC nayo kuri operation aérienne iri kiraca hejuru iberasa mu buryo budasanzwe. Ibi nivyo biko biraba muri buno buce ndiko ndababwira. Rero mwebwe mwatanze gukora subscribe, amakuru azozara bacika kuko sitwe tuzoba twabigize. Nukuri muze muri yaranja kugira inkuru ntizisobore kubacika nime, kuko biraboneka neza yuko Rwanda turavye propaganda yago kandi imigwano ikabiri kirabera hafi y'igihugu cy'u Burundi. Mu misi muzokuma bavuga yuko imigwano ikirabera mu Burundi canke ari ingabo z'u Burundi ngo ziriko zirarasa muri Kongo ziri mu Burundi, nkuko bagiye baravuga yuko igihe hakorowe indege y'u Rwanda ikorowe na drone ya FARDC, bavuze yuko ari ingabo z'u Burundi zayikoroye. Nubwo twagiye gutohoza dusha dusanga namakuru y'amanyanga y'amapropaganda kugira ngo bashobore kuronka ivugiro. Rero mes amis, mwumve yuko ku mirongo y'urugamba bitoroshe atanabukebuke. Abantu mudukurikirana muze murakurikiranira hafi, ndetse makuru tubahaye muri abo bari abegereye mu gihe cyo kugira ngo bashobore kubaha amakuru y'ukuri kandi yizewe. Bino bice biko biraberamo imigwano, hageze amasaha y'umugoroba atakaye site iboneka ku mpande zose, kuko bari bakigwana mu buryo bukomeye. Ariko ndazi ku munsi w'ejo bavyasobanutse, twamaze kubabwira ukungene ibintu byifashe n'ingene biriko biragenda. Rero mukuraniza kino kiganiro kibifishane n'abateguriye, reka dusimbire muri Mikenge naho nagace kari kasubiye mu minwe za FARDC ku munsi w'ejo mu migwano idasanzwe, barinze kwica indiri y'abasirikare b'igihugu cy'u Rwanda. Iyo mvuze ngo hapfuye abasirikare b'u Rwanda nuko baba batakaje, hamakaza kubonekana imibiri yabo canke imivyimba yabo yabahasize ubuzima ku mirongo y'urugamba. Ubundi bwo aribo bagize akayisi nshobora kumenya igiti cy'ababuze. Mubo FARDC nayo ishobora kuba yabuze, mugabo kubera ko iba ya advance cyangwa ari yagumanye ikibanza, ntushobora kumenya ko yabuze uko hari ico bitwa secret militaire. Iyo kibaye ico nta kwibarabuza kubamwo, atari we wabuze ntushobora kumenya yuko
hari cyabaye. Rero mwumve yuko ibintu bigikomeye kandi bidasanzwe muri Mikenke FARDC imaze kwasubiza mu ntoki. M23 yavuze ati turakeneye kuza dufate ibindi bice byo muri Sud Kivu neza na neza hafi y'igihugu cy'u Burundi, ibice nza kubabwira mu kurangeza kino kiganiro. Niho M23 RDF Red Tabara n'izinyeshamba z'abarundi ba Red Tabara baca bavugurura ibitero novuga ko bidasanzwe kuri FARDC na Wazalendo ndetse n'ingabo z'u Burundi ziri muri biriya bice nkuko amakuru yacu abivuga. Rero amakuru twagiye kuronka nuko zino nyeshamba zakubiswe zongera zirakubitwa kandi zongera ziranakubitwa kandi kuko byagiye kugaragara yuko abasikare batari bake ba M23 ba RDF ba abatwigwaneho ndetse n'abaredi tabara zino nyeshamba z'abarundi nabo bafatiwe muri no migwano biracenga. Abatanzania bakunda kuvuga ngo biracenga kabisa, biracenga batari bake bo bamaze gufatwa mu buryo bubonekana. Rero mwe mudukurikirana nimutangwa mu biganiro byacu n'amakuru tubashikiriza, ndibaza kome conclusion y'ivyo vyose nuko M23 yavuze yuko itegerezwa kugaba ibitero ku gisagara ca Uvira vyanke bikunde. Uno musi mukabona FARDC iriko irakora ibitero binini, ibitero simusiga byo gupusinyeshamba nuko baba bagomba kwirukana cyane kwamirira kure zino nyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda zaje konona umutekano w'abakongomani cyangwa guca amazosi no gusahura abakongomani. Ibi rero mu vyumve kandi munabishire ku muzirikanyi, mwumve yuko ibintu biteko birasangwa kuko M23 yamaze kudesida yuko igiye kugaba ibitero bidasanzwe mu gisagara ca Uvira. Mugani mwumve ngo babingira bivuze ngo birabaye oya. Naho hari abasirikare kandi murabizi yuko ubu hacunzwe mu buryo budasanzwe. Tunababwira yuko naba basirikare barongowe n'umunyamerika Eric Prince Black